Ndabaramukije inshuti zanje bakunzi ba Daniel Mugisha. Uyu mubona ni umurundi kazi yavuye mu Burundi aja gukora mu bihugu vy'Abarabu muri Arabia Saudite. Agezeyo ntiyongeye kuvugana nabi wabo, nta makuru menshi arengayo dufise usivye amakuru y'umunwa, kandi hano imbere mugire mu vyumvire mu majwi uwatanze ubuhamya avuga igihe bamuheruka ukuntu yageze mu bihugu vy'Abarabu. Igituma nzanye ino nkuru ni kugira ngo umuntu wese yoba amuzi azi ofisi yajemwo, no kuvuga izina rya ofisi yajemwo, ashanyandikira kuri WhatsApp mubona ngaha hasi, canke reka ndayivuge plus 358 46 58 31 314. Iyi mubona hano hasi guteranya amajana 3 58 46 58 31 amajana 314. Intumbero si yindi ni kugira ngo tumurondeze. Nkuko mugiye kuvyumva hano muraza kumva yuko yazimiye abiwabo ntibakimuronka, na ofisi yari yaje azananye ava mu Burundi ntizwe. Rero ofisi kumbure yamurungitse ibonetse twoyitabaza, kuko bamagira inguvu bakarondera abantu nk'aba buri birengero, hanyuma bakarondera mu boss wiwe, kuko havugwa vyinshi nkuko mugiye kuvyumvira mwino nkuru. Uno agira avuge arababwira havuka, hanyuma abwira n'ibindi bikurikira. Uyu mumama abantu hitwa Magara mu ntara ya Rumonge, yaheruka gufata urugendo agenda Saudiya. Rero twaherutse audio yiwe gishika tumenyesha ko yashitse ku kazi. Rero bukeye yarayashitse ku kazi, aca turungikira audio kandi atubwira jewe baranjanye, iyo banjanye sinzi ahariho, ariko mbona inzira turiko ducamwo ariyo twazananyemo igihe banzane, igihe mfata urugendo nje Saudiya. Sinzi iyo banjanye kandi n'ibintu byose barabizanye, ibintu vyanje agasakoshi. Twaherutse iyo audio, ariko imbere yaho yarayashitse yaraduhaye akanimero ko mu madame wiwe turakagumana. Rero twaherutse iyo audio nyene atubwira ko bamujanye. Inyuma yaho turarondera mu madame ati nakarakomeye, ngo nakangwinde, ngo naka, ngo jewe ngo ntawe mbona, ngo nari ngaha, ngo yaragiye kuri ofisi. Turamubaza yagiye kuri ofisi gute, kandi we waramuguze waramuzanye ku kazi bimeze gute? Ngo je nabonye atekera agenda. شوفي أنا هذا جريفيني سمسم بنت أنا يحب جريفيني مرة، ويشتري ملابس جديد، يسوي غرفة جديد، يضحك مع جريفيني، ياكل مع جريفيني، كله كويس 100. بس هذا جريفيني أنا أروح بيت جديد، أنا يفتح باب حق سيارة، هذا جريفيني يطلع، أنا كلام جريفيني تعالي وين تروحين؟ هي ما في كلام، روح يمشي بعدين روح شارع. أنا يروح يركب سيارة، يروح عند جريفيني يركب سيارة يجيب بيت، هي ينزل من سيارة كذا بسرعة وينحاش شارع، بعدين يجي شرطة شيل، بعدين ودي مكتب. الحين هي جريفيني موجود مكتب، هي جريفيني كويس مرة كويس، موجودة مكتب، عشان مكتب ودي جريفيني بروندا، بس عشان ورقة وأشياء كذا ياخذ وقت، ما في يجي الحين بروندا، لازم ياخذ وقت بعدين يجي بروندا. Ivyo turihorera bukeye kandi turamubazana karire madame kutatubwira. Umubosi we niwe yishuye, arishura ngo polisi ngo yaramujanye, ngo yarihaye ibarabara, ngo agenda ngo muri polisi yamujanye gute? Turamubwira none umukozi ashobora gusohoka mu rugo gute kandi akiri mushasha? Ingo zino ziguma zugaye, ni muduhereze video ya kamera ivyo yakameye twibonere ivyo arivyo, ko kamera ikameye byose amatarike n'amasaha vyabereye ko biba biriko, ariko video baduhaye ntigaragaza neza ko byari byo. والله هذه مين موجودة هنا، هذه كانت موجودة في البيت بس راحت، أنا ما أدري وين راحت، سوت هروب. روحي كلمي مكتب إن شاء الله موجودة هي هناك في مكتب. Bukeye kandi ku munsi ugira gatatu yabuze, bongera ndabatelefona ababosi biwe bambwira ngo twebwe ngo twari twafashe urugendo, ngo tubona arasohotse mu modoka, ngo imodoka iri kwiragenda.
turavuga umuntu yosohoka mu modoka gute, imodoka iri kwiragenda ntaca agwa mw'ibarabara apfe, ngo yanga urumva baradusigura ibintu byinshi bidafashe. Kumusigira kane nyene ndamubuza amahoro mu madame, ndamutelefona ambwira ngo je sinzi iyo yagiye. Ndamubaza pasiporo y'uri nayo, ngo yego ndayifise. Ngo ya ngo ntayo mfise, carahindura ngo ya ngo ntayo mfise, narayijanye kuri ofisi. Ati none ofisi yakubwiye iki? Ngo je sinzi, asharankatira ko telefone rero isaha n'iminota ntituzi irengero ryiwe, haheze amezi 2 n'indwi 2 ashitse ku kazi ntituzi irengero ryiwe. Ariko mu nyuma co turonka umuntu aduha amakuru ko bamuboshe ntibamukunze, yani umwara bakwansa batamukunze, baca baramujyana ahantu mu kinyumba mu kizu bariko barubaka, bamwicarika ahantu mu kumba, bamuboshe bamuterekayo n'utuntu twiwe. Rero isano y'umunota ntituzi ko akiriho canke atakiriho. Ndabinginze mutangatanga izifoto n'iyo audio mu magroupe atandukanye, mudufashe ikibazo gihari. Ofisi ya Murungisi yo mu Burundi mashira hamwe nta nimero zawo dufise, ofisi yino yashikiye ko nta nimero dufise, byose nta kintu na kimwe dufise. Turabinginze no kuri muri bwa bumwe mu rukundo dufashanye, mutangatanga ama video mutangatanga izifoto, iyo audio muzitangatange hose no kuri mudufashe dutabaze. Twarabwiye ambasade w'Abarundi adufashe kurondera, atubwira jewe ntaco no bafasha n'ivyo kunda, abonye nabo ba boss nibo bobikora kandi no kuri ofisi nibo bobikora, je nta kintu mbona no bafasha. Nuko no kuri turabinginze mutangatangiye audio n'aya mafoto, mudufashe kurondeza umuntu no kwitwara mubuze n'inimero y'aba boss, ngira ndayibaje kuko telefone ntibananyitaba, banze kunyitaba. Yego ndabinginze mudufashe no kuri umama w'umuvyeyi, no kuri biteye n'agahinda. Mvuze ko yoba yazize uko yavutse sinabambeshe, kumbure ntimpamwishimiye nyine kubera kumbura ukuntu ameze niko bameze. Hano ndahagarara ahantu hamwe mwavyumvise ivyo avuze. Nimba sinemera ko ambasaderi yavuze ko atavyashoboye, kuko kino ni kibazo ambasaderi ashoboye, kuko turabona ntuzenya inzira twocamwo kugira ngo tumubone. Inimero ya boss kazi wiwe baramuhamagara, baramuvugisha. Ibi vyonyene birakwiye, kuko nimero zo mu bihugu biteye imbere uyifise ubu yifise nyene, kandi bari iwawe ntushobora kuyihakana, ibikwanditse kubuzwi. Ambasaderi ibyo bikemura, ni nayo nzira yonyene gusa mbona dushobora kuronka yo kugira ngo tumuronke. Sinemeza ko ambasaderi yishuye ivyo bintu. Nimba yaravyishuye naho yo bataye inshingano z'akazi, iyo bataza akazi kiwe kamujanye muri Arabia Saudite, kuko umwene Burundi ari muri mu bihugu by'Abarabu akazimira, wabayubwira kabiri, hari uwundi yitwa Mariamu, hari uwundi bagizi nabayubwira gatatu, by the way ni batatu navuga mu iyi minsi baburi birengero bariko bararondegwa. Uyu vraiment yongeye muri mushasha, ariko hariho witwa Mariamu, niwe novuga ko uwundi we sinamwibuka izina, kirese neze kuraba muri archive. Mariamu nawe nyene yarongiswe mu boss yaramukoresha nabi, hanyuma ka mushura ufuna buhoro amugurisha ku bandi bantu bamuha amafaranga, yanduruka amupakiza imodoka ngo agiye kuri ofisi. Mu nyuma duheruka iyo telefone avuga ko agiye kuri ofisi, ntitwongeye kumubona. Umubosi akavuga ngo yaragiye ntiyashitse kuri ofisi ntitwamubonye, n'ubu turacamurondera. Uwitwa Mariamu, yundi namwibagiye izina. Uyu nawe murumva yuko nawe avuka mu Rumonge ku Magara, we yaraje yamaze demo amezi 2 n'aca buri irengero. Vyumvikana ko ni dossier zisa ujya ku busanzwe. Kino ni gikorwa ivya Mariamu ariko arabikora, mugabo kino gikorwa cyo ni cyoroshe, kuko
nimba amaze amezi 2 bakaba bamuzajanye ahantu mu bwo buryo, hanyuma nkuko abivuze nimba barabikoze gutyo yoba yarapfuye, ariko mugabo twizere ko bakiriho, kandi n'Imana muzigame. Aje tuvugana rero wampaye ubutumwa ntiyambwiye ibirenga ibi ndababariye, n'uyu yavuze rijwi so yampaye ubu butumwa n'uwundi mugenzi wiwe. Uwogira icazi kuri uyu muvyeyi yocenyandikira kuri nimero mubona hano hasi. Ari iyi kamera, video ya kamera bavuga babahaye ndayikeneye, ari telefone yo mu inabuja nayo ndayikeneye, sura hamwihamagarira. Urabizi ko je namwe abahamagaye jewe ndazicarabo, abo tuvugana barabizi ko jewe nubwo atari kishe ndagerageza nkagihopagura mugo tukavugana. So nogerageza nkamuvugisha nkamubaza, kuko iyo babonye umuntu abantu bagomba barondera umuntu hari gihe bagira ukuntu babyifatamo, yobona ko umuntu afisa mukurikirana. Twabikora rero mu gihe mwoduha izi nimero, murakoze. Abagira icyo bamaze ko bose muturondere, mutwandikire, mutubwire. Nabo nimba Imana yaramurokoye akahacika akabona nimero yacu, aje tubwira ati narahacitse, aho bantaye narahavuye, canke ati vyagenze uko, navyo nyene bishobora kudufasha. Murakoze cyane.